sha ako kantu niko kubahana biraryoshe we ni akantu karandyoye nyene ngo ukuntu Imana musumba byose yuba Imana yo musumba byose yubahwe ariko abantu twubahane Lionel anyubaye nanje ndamwubaha kandi ce bigenda neza ariko natambika irundi ibintu by'amasketch nkaguma niyumvamo kumenga ndashaka kuja mu mata ko natwabana amafilme ya kera amafilme ba Tanzania Rwanda za kera nkaguma numva nshaka gukina filme urumva iyo yose yari inyota uno musi rero ndabirimwo kubw'inyota nari mfise urumva no kuvuga rero iyo filme ije kukwereka ikintu c'ukuri umutima uba ukwiye kunyotegwa uri umwana no kuri kwimana nukuri kose je ndi mu bebe cyane muri ivyo bintu kandi sinifuza gukura urazi impamvu Imana ishimwe ntugakure mugabo uraziga mimi reka nkubwire ikintu sinifuza gukora muri ivyo bintu nimba jewe na Lionel naje muri filme turabagenzi turi inshuti nkandaje muri filme mbonye Lionel ateye imbere canke nkabona ndateye imbere I don't know ciye twankana uriko uranyumvira ivyo bintu nukuri kose Imana idukuremwo abadayimoni bateye abaseneyasi Imana idukorere deliverance amen nukuri Shalom shalom bakunzi wa Ndufacom TV ni mimi Mireille muri kumwe kuri micro turi mu bwami bwa Ndufacom TV nizera ko merewe neza twe turashima Imana uwo bitameze neza nawe ni ihangane buraca bugacana yandi twagira amahirwe muri Ndufacom TV twatewe iteka no kwakira umushitsi adasanzwe umustar umukinyi wa Mireille turashobora kumusaba akatwibwira Karuru cyane kuri Ndufacom TV. Murakoze cyane ariko sindi umuntu adasanzwe. Jindi umuntu asanzwe cyane. Hama ikindi uvuze ngo umustar sinzi ico bufatiyeko. Yeah. Ndagiriwe ibakwe gushika muri buno bwami. Kuri ash. Imana ibahezagire murakomeye mumeze neza. Amen. Turameze neza cyane dushima Imana. ngo atameze neza ngo buraca bugacana yandi Imana ishimwe abandi kenshi nkunda kumva bavuga ngo ejo ni heza nagambazaho ko nawe hava umbwira ngo ejo ni heza ndahakubaza ejo ni heza kubyizera ntavyo nzi we wizeye ko buraca bugacana yandi okay sawa ibyo wizeye nyene bikubera uko nyene hama urashaka kutwibwira ashaka kubwira abakunzi bagukurikiranye benshi cyane ukabibwira uko witwa urinde ngenda kuza ariko ibwira bagukurikiranye murakoze cyane ngo nivuge nitwa Lionel bigira ndavye umupapa w'abana batatu b'amaraso na batatu bamwe muyera ni Lionel bigira ndavyi asanzwe akina amareresi ni Lionel bigira ndavyi yagiye aboneka mu mafilme menshi ndavuga menshi umparirije cumbazi ndi Lionel bigira ndavyi umureparateur w'amaterefone kuri bata reka kunda abana be ndabivuga nawe utambwira nta publicité ndihira ariko ngiriwe ibakwe ndabivuga ya ariko iyi minsi sha amaterefone amazi imisi adapfa kutwenga twagize ikibazo hano uya ndamvugisha ukuri urashaka kanje ngo gapfe kugira ngo ako gusa ahubwo nashaka nyene nyinshi zipfe hama bazane ndazikore kuko atagapfuye ntagakira hano muri Ndufacom ni mu bakozi b'Imana icyo cifuzo ndacasema izina rya Yesu Kristo ahubwo vuga ngo Mana unetse imbere mu bundi buryo butandukanye ariko geza ngaho kuko iryo sengesho ryawe Imana ntihava iryumva ni hamwe nyene abantu barakunda kuruhisha Imana kuko atagapfuye ntagakira mimi tuvugana ukuri sivyo burya ngo atagapfuye ntagakira no kuvuga iyo telefone yawe ni yapfa iwanje imbaburiraka mugabo nitapfa umve hava yaka ishobora kwaka biciye handi hava dusenga isengesho rimwe kweri kandi aho handi haca mbo mva mu yamvuze ati umpe bizo kujya binkwiye no munsi nyimba shitse ku kazi nkaronka izapfuye ndashima nzibuze ndashira publicité ashira baye publicité ariko ntabwo nsenga kugira ngo zipfe ntizisuye gukora oya ahubwo ndasenga zipfe n'imiburiburi iyindi minsi mbanze zikore hamace nk'amezi angahe nk'ikiye kingana gute zongere zipfe Imana ibahezagire ako gawa mumbwiza ukuri
icyo cifuzo murumva imana yo cumva kwe mimi telefone nimba imana itocumva tuvugana ukuri yumva icanje Yindi imbaburi wawe ntacyo. izokwake mimi iciye ahandi tuvugane ukuri uko niko wakwikunda kandi ijambo ry'Imana rivuga gukunda mugenzi wawe nko wikunda wenyene nimba je uri kuranza ivyaguza ndiko mvugira agatelefone ese nkamwe woha ikiganiro umwe akora amasandugu y'abapfuye naho yo ujya wisandugu urazikirishije ujya wumva kubwiye none ntushaka kugabanya ngo ya ntacu ngo nzokugabanya niwagaruka naho katwibandaniriza mwamwumvise ni Lionel bigira indavyi ni Lionel bigira indavyi umukinyi wa Mireille nkuko yabivuze ni umukinyi yakinye mu mafilime menshi cyane atandukanye menshi cyane nyinshi muri zo hariyo itwa umufakazi hariyo n'izindi nyinshi hariho ishusho y'umuntu yego ishusho y'umuntu imburabugirire umukenyezi kuri ijisho rimwe wubahwe nako hubawe hari akantu nasomye kuri sitati kavuga naratwenze gusa nasanze kare ariko ngo imana ngo musumba byose ngo yubahwe ngo nayo abantu bo twubahane ya sha ako kantu niko kubahana biraryoshe we ni akantu karangyoye nyene uko ngo imana musumba byose yubahwe imana yo musumba byose yubahwe ariko abantu twubahane Lionel anyubaye nanje ndamwubaha kandi cyo bigenda neza ariko urazi yuko nsanzwe ndanakuba turubahana cyane none gariyo turakwakirika cyane hano muri Ndufacom ni ubwa mbere uhashitse Ndufacom TV irakwakiriye cyane kandi irakwishimiye ariko nuko mutanze imana hama nanje iyo ntabishimira sinari kuviyomba ngo nje nga gusa nukuri mbo hararyoshe hameze neza nahantu hameze fresh nukuri ego matara anaka juru kwatsime ni hatari abantu batari ko barabiranda babwiza ukuri ayistidi imeze fresh manager ni wubaho mani muhumugisha boss amen Lionel okay turakoze mu filime atandukanye cyane none se wewe nta filime za ufise hari benshi baba bakoze muri amafilime y'abandi atandukanye ariko batazi ibikorwa vyawe batazi yuko hari filime za office hari ico ushaka kubwira abakunzi bagukurikiranye canke n'abatakuzi kuko ndazi neza hari abafana benshi cyane ufise urazi ko nanje ndi umufana wawe cyo ndakivuga ndi umufana wawe cyane hari n'abandi baba bagufana batazi ko hari ibindi bikorwa bindi usanzwe ukora donc ndavuga ku gisata ca film ibikorwa byawe atari gukorera abandi hari icyo ushobora kubwira abakunzi bawe cyangwa bariko baradukurikirana nimba urafise izo filime zawe nimba uzifite ziri kuriye bazisange hehe nimba utazifite naho nigera uzotangura gukora ibintu by'iwawe okay urakoze umbaje ikibazo kimwe ibibazo byinshi cyane mbo filime yiwanje je nta filime nashobora gukora ndavuze nta filime nashobora gukora kubera impamvu yi nta muntu numwe ashobora gukina filime ari umwe gusa histoire irashobora kubiyanje hari ikintu watanguye kuvuga ngo ndi umustar mbo ntabwo ari uko ndabibana zijya zose mu mbonamwo novuga ko ari nk'izanje kubera ko nanje mba nashizemo ukuboko kwiwanje nimba ijya filime iduzi gashika hajya n'ubuntu bwajewe na wewe twagiye inama tukavugana kugira ngo dutange image dutange message iri efficace ku muntu wese ayishaka mbo ntabwo ari muri fasi yo gukora ku giti ciwanje jenyene kuko nshatse gukora filime yiwanje jenyene sino bishobora n'ukuri nta muntu ndabona numwe arakora filime yiwe wenyene babaye benshi ni babiri batatu ivyo no byumva mugabo umwe iyo ni impande mu mvugo shatse kubwira n'abandi bantu bose bimvira ko umuntu umwe ukora film hama ariko narateguye ama histoire ku giti ciwanje ndi manager wanje nyene mbo filme natanguye kwipimira ko ni filme yitwa umukenyezi mbwira bariko badukurikirana ko nanje nayikinyemo yari secrétaire permanent iyo filme yari filme ni filme iryoshe yashoboye no guparticipa muri festival
nubwo atawuvuka rimwe ngo yuzure ingobyi ya ni filime yerekana kuntu rimwe na rimwe abakenyezi bahohoterwa batazi ko ariko barahohoterwa ya nayo nyene bigiye mu minsi iri imbere mashobora kuyibona. Hama iyindi filime iriko irakogwa kandi nibaza yuko atagisivya ku munsi wa kane izuba yagiye kuri YouTube ni Lionel film YouTube iwanje benshi baramaze kubikora benshi bamaze kwibona ya ni ivyo bikorwa bibiri novuga yuko byobazwa jewe direct ibindi navyo mba ndimwo ntabwo bibazwa jewe ariko nanje mba nashizemwe inguvu nkiko ivyo bikorwa ko ari bibiri irevre nije mba nabishizemwe inguvu nyinshi nje nabibaza ariko urumva ko harimo nabandi kuko nuwo baza Mimi iyo film umukenyezi ndazi ko yivuga kandi abizi ya ni ivyo murakoze cyane. None tugiye dusubiye inyuma gato kuri filime umukenyezi iri kuri YouTube? Mbo ntabwo iri kuri YouTube kubw'impamvu ziriya na ziriya itaratuma zishobora gushika. Impamvu nkubajuka nuko nayibuze. Urakoze. Ego ariko nizera yuko ishobora kuja ku mwanya n'umwanya. Imana ishimwe cyane. Iyo filime bagenzi ni filime nziza cyane yagiye ko ubwo tuzobimenyeshwa. Ego sawa. Hanyuma iyo filime yindi yitwa gute? Iyo yindi tubwiye ko izoja ko jeudi? Inyota y'umutima. Inyota y'umutima antikari hari n'abandi yosije ishobora kubikanze nkanje. Inyota y'umutima film imeze gute mu ncamake? Ni gute wiyumvire gutora iyo sije? Mbo igituma ni kubera ko inyota y'umutima ndavuga ngo ikintu gigize umuntu n'umutima. Yego. Hama umutima uhagaze no kuvuga byakora bihagaze irevre umutima ni vyose. Hama ushaka kumbaza ati iyo umutima ushaka kunyoterwa gute? Ya iyo sije iragutse cyane, ni nini cyane. Abashaka kumenya byinshi bazogende bara gusa ndabigisha, ntabwo nije ndabigisha abana. Mutima mwanda niwe yampaye abo twari kumwe babigi turavuga ngo dukore kuri iyi sije ibintu bibaye mwake. No kuvuga ngo umutima uranyotegwa. Abatabizi bashaka kumbaza ati umutima unyotegwa gute? Urabona vy'ukuri ikintu ciza umukinyotegwa. Mimi ndibuka kera nahora mvuza nahora ndi muri club abagunyabanga natamba ikirundi ibintu by'amasketch nkaguma niyumvamo kumenga ndashaka kuja mu mata ko natwabana amafilme ya kera, amafilme ya Tanzania, Rwanda za kera, nkaguma numva nshaka gukina filme. Urumva iyo yose yari inyota. Uno munsi rero ndabirimwo kubw'inyota nari mfise. Urumva no kuvuga rero iyo filme ije kukwereka ikintu c'ukuri umutima ubukwiye kunyotegwa. Irimo ibintu byinshi. Burakeye umusibo n'uwejo kwa kane no kuri ndagutumiriye umuntu wese ahari hose mu byubahiro byanyu iyo filme muyirabe. Ndakunda kuvuga ngo sinkunda kuba wa mbere kandi sinkunda kuba wa nyuma, ariko ndakunda kuba ndimo. Ndakunda ko message yanje ishobora gushikira ikakwigisha. No kuvuga ngo umutima uranyotegwa. Bene data umutima unyotegwa ibintu byinshi. Ndashobora kuba mfise ingeso yo kwiba. Hama no musi ntangura gutwara 1000 nkumva ko ngize ikibazo ejo nkatwara 2 nkaguma ntera nduga, ariko nubwo nshika kuiba umuriyoni naganda kubwire ngo umutima wanje uzoguma unyotegwa kugira ivyo bintu ndabivemo. Okay, ndashobora kumva nyotewe gukora ineza. Mimi n'umusenyaste nkanje nkumva ko Mimi yotera imbere muka nkumva ati wapeka Mimi agume musi yanje. Reka umutima wawe ugaragaza iyo nyota yawe, hama maze nawe uyubahirize ureke iyo nyota ikuvemo. Ni byiza ko umuntu anyotegwa iciza. Kunyotegwa hari habambwiye ngashimiye abantu cyane bashize mu commentaire no musina niwe ndabona mu commentaire aryoshe. Mvuze ngo aryoshe hari abantutse. Aya araryoshe kuko nshafata kimwe wantuka nkaraba igituma wantutse
ejo nca ndagihindura mugabo abandi baza barambwira ngo urumva si byo si fresh tu ni byiza ko rero umuntu agira inyota yiciza iciza kindi example ni mimi ku myaka ufise inyota y'amazi irigera ihe wapi ya nimba rero inyota y'amazi itarigera ihe no kuvuga ko amazi ameze neza urafata umusukanwa amazi sawa kandi nejo urayashaka kubera iki amazi ni meza urumva naho uba wihereza kerera canka gaki kose umenye yuko unyotewe example zindi hariho amagroupe menshi usanga ariko arafashanya iki ukumva yuko unyotewe ufise ikintu ushaka gutanga vyiza rero turabe n'inyota hariho n'abinyoterwa kugira ikibi abanyoterwa kugira ikibi fend of umutima barawugobera rero reka twibere mu mahoro tunyotegwa ivyiza hama no kunyotegwa ukunda naho nyene bibaho mimaciya twengaciye cyenda munyotego urakoze mbo inyota mugiye kuraba kava muyibona ko abantu batatu hariho umwe yimereye neza nawe bakora abana y'ingwe ya no mu rukundo haraba inyota igihe ya urabizi nimera kugira ngo mu rukundo haraba inyota cyane mugakundana n'umuntu uno munsi mugashuhara message y'abasheri shushu après des jours ntuswe ko niyo message ngo habaye iki gacu ushaka kugira inyota yo kumenya mbe mugenzanje yagize ikibazo ikiye mbe mugenzanje yagenze gute iki niki ya aba manager nabo nyene barumva inyota nk'ubu unye manager wanyu kumva none kubiki ishaka gutera imbere urumva shaka ko message ndiko ndafasha abene gihugu yoshika kure urumva nizo nyota umuntu aba afise ya nase barundi arafise inyota ujya mujama babaje mutama imana kumezagire no kukwima sha nawe nyene afise inyota kumva yuko uburundi buri nko mu paradizo atamuntu yigira ikibazo twese duhura tukubahana tukubahana mwese akishira kizana ya umuntu w'ukuri umuntu afise mu mutwe niyo nyota bafise kandi ntiduce intege nagiye afise inyota yo kutwifuriza bibi kuko tutabonye abo batwifuriza dufate nk'ubu unye mu Burundi twishira tukiza atakibazo na kimwe twifitiye abapolisi ntiboronka akazi abasoda ntiboronka akazi namuze ntiyoronka akazi kuko ntiyoguma amenye ingene managing ibintu mugabo ni vyiza yuko kibi tukirandurana n'imitsi hari akantu kanje nk'ubunyene kavuga ngo ntakurikiranye ivyo vyose kuravuga kuradusobanura inyota y'umutima kuradusobanura abantu banyotegwa n'abiri haciye hanzamo akantu kavuga ngo ntawe unyotegwa ico atanyotewe ntawe unyotegwa ico atanyotewe ntawe unyotegwa ico atanyotewe bisobanura ngo umuntu anyotegwa ikintu nyene aba anyotewe nimba muri jewe harimo gukora ivyiza nyotegwa ivyiza cyane gose nimba muri jewe harimo ibibi nyotegwa ibibi nkumva nyene nguma afise inyota yo kubona Lionel namushitse hasi nguma afise inyota yo kubona donc uburundi bwabaye bubi cyane afise inyota y'ikibi ku Burundi afise inyota donc yo kwiba nguma mbona ndabona ndazaje nko kuri bati wawe nkabona agatelefone wahejeje kwa cyawe utarakora nkumva ati kajya hanoki basi nobora no gakoramo n'abapiyesa ngaho rero kano kantu nakanje munye nta unyote bicatanyotewe ya niko kuri uko niko kuri kandi ni vyiza yuko twoshira imbere kunyote guciza yes ino film ya Lionel rero jewe imbere nshaje turabona amantu z'amalinke amakava ariko ndayitahuye ubunyene ariko inyota y'umutima uzi ibintu umutima unyotegwa ni byinshi cyane mimi nukuri na cameraman hari afise ibintu anyotewe birenze ndiyavugisha ukuri arati afise inyota yo kubona yabaye umukameramani wa hariya hejuru cyane ariko icyo ndakwifuriza nuko utora ndabeshe
ntabe hejuru cyane kuko uburenza ashobora no kurenga iwabo ntuzorenge iwanyu. Yesu we manake rero turashimye cyane uko ino filme bakunzi ba Ndufacom TV, bakunzi ba Lionel, bakunzi ba Film Ndundi, mugende muzora yo film izoja ko jeudi inyota y'umutima urabe mbese nibikunyotewe muri no misi, nibikunyotewe inyota yawe ufise ubunyene niyi. Iyo film izokwigisha byinshi. Liyo nigiki wifuza kubwira abagukurikirana bivanye na filime zawe, nigiki wifuza ko boterera, nigiki wosaba abakunzi ba Ndufacom TV n'abakunzi babo bose, kuko ndazi kino kiganiro kizogera kure cyane hashoboka. Nigiki wifuza donc bo guterera, ni nk'intererano wifuza? Murakoze. Avuze intererano novuga mu ijambo rimwe ngo shaka amafaranga. Ariko sico cingenzi. Ega dukurikirwa n'abantu benshi kandi baba bose, aba diaspora barimwo, harimo abagukunda rega. Ndavyumva kandi abitahura, ariko ndakunda kubivuga mu mice itatu. Ndavuga iruhande rwa mbere ku bafana, ku bakunzi, ku bantu bankurikira mwese. Nabasaba ko mutokunda Lionel, ahubwo mukunda ibikorwa vya Lionel. Kuko ni wakunda Lionel bizotuma na bimwe wompanuramo utobimpanuramo. Uzokunda Lionel, urumva Lionel, ariko ninakora ikosa bizava bigukora kumpanura. No basaba yuko mwompanura mu mafilme nakinye, mu mafilme maze kugaragara, mu byo nitwaramo byose mwompanura mukambwira ati itwara uku bigenzo. Kindi no saba ku bantu bose bankurikira bakurikiye ishene yanyu, cingenzi numva nabasaba kindi kirenge nuko mwasengera. Mukansengera kuko igisabisho gihindura byinshi, azonabona n'iherezo ryiza. Hama Amen. Ikindi nifuza ku murundi wese, unkunda utankunda, ukunda ibikorwa byanje utabikunda, nuko cyo no gusaba nuko uvuga Film Ndundi neza. Aho nimba je na Mimi dufise ico dupfa, apana kuco uja kuvuga ibitaja nkibizi. No gusaba yuko kunda Film Ndundi, je na Mimi nuko dufise ico dupfa, twahuriye muri filme gushwana nibiba. Ariko ndababwire kera tugitunze inka zigiye aho ziryama zategezwa kwitana amahembe, ntiziba zankana kandi zituma zishigikirana. Urumva? Nababwira yuko dukunda ibikorwa byacu, dukurikirane, dufashanye. Ndabwira abasinayaste mwese dushirane kw'inguvu. Dukunda kuvuga ngo leta mvyeyi nidugira ibi nibigira ibi. Ndasaba yuko abasinayaste twokundana, tukareka uburyarya, tukareka inzigo. Ntawe uzomara imyaka 100. N'abakinyi benshi bavumye ariko takihari. Okay, hama nkasaba n'abajournaliste bamwe kuza barakora umwuga wabahamagariwe, pana kuza barakora bwa abantu nk'amaviews. No munsi uzoteranya je na Mimi, ejo nawe ushobora gusanga warondeye amakuru hagati yawe n'umusheri wawe. Murakoze. none kivyo bintu bivuze uri seri. Mwamwumvise bimwe nako ndavuga, Mimi agaciye azana beef ngo ndinda bivuze biri seri. None Mimi ibindi sinabivuze ndi seri. Fete gusa ngene byanyoheye. Afite yatanze impanuro nziza. Ese abantu barapfika ikoko? Sindamenye ikintu bapfa. Mimi nukuri uri umwana no kuri kwimana. Nukuri kose je ndi mu bebe cyane muri ivyo bintu kandi sinifuza gukura. Urazi impamvu gari. Imana ishimwe ntugakure mugabo. Uraziga Mimi. Eka nkubwira ikintu. Sinifuza gukora muri ivyo bintu. Nimba jewe na Lionel naje muri filme turabagenzi, turi inshuti. Kandaje muri filme mbonye Lionel ateye imbere canke nkabona ndateye imbere, I don't know. Twankana. Uriko uranyumvira ivyo bintu? Kuri kose Imana dukuremwe abadayimoni bateye abaseneyasi. Imana idukorere deliverance. Amen. Nukuri icyo kintu avuze nico hamakino kije n'abajournaliste naco Imana idufashe tugirire neza kabisa, ibafashe nukuri nyene bakore ico bahamagariwe nkuko nakuba wajya bivuze.
Imana no kuri ibibashoboze ba journaliste beza turabakunda cyane. Imana yafasha gukora icyo mwahamagariwe, mukora umwuga mwahamagariwe nyene nuko nyene yabivuze. Imana igumugisha. Amen. Ku mpanuro nziza batanze. Mu kurangiza ikiganiro kuko nyine twari tugukumbuye amapana ndagukumbuye ndabwiruka kera. Rero mu kurangiza ari watubwiye ngo uri umupapa abana batatu b'amaraso batatu bamwemuyera. Abamwemuyera nibaza ko arababwiye ubutumwa ntavyo nzi ahubwo ari kubaza ati bimeze gute ko ntavyo nzi. Nsobanura abana batatu bamwemuyera. Ndabona kuvuga icyo nangiye kuvuga. Abana batatu b'amaraso ni baje na madamu. Hama abana batatu bamwemuyera ni abana swati nagarikiye ku mabateme ku mamariage ya thank you ndatahuye n'abandi barataba ndazi hariho n'abandi byari byacanze icyo kintu ndakivuze ndagisigura nka twebwe abana batatu bamwemuyera mbashatse kuvuga naba kuko hari abantu hariha surtout nko muri katolika turagenda kuri bateme haguhereza umwana uramuhagarikiye bice bibafuti ntuzi gituma ujya mu mwana cyangwa ujya mu muvyeyi yatumbereye ubwira ngo umuhagarikire ico gituma mvuga ngo ni mpemuyera iba yaje sivyo baho tuwe mu bantu benshi cyane. Rero igihe mutima mweranda kugiriye ubuntu n'umwana abaguhaye kandi aba ari umwana wawe. Imana igumugisha cyane ko umaze kuvyara abana batatu bamwemuyera. Icyo nangiye kubaza ni iki uri umupapa ufite abana batatu b'amaraso ko mbona ukiri muto cyane birakorohera cyane nta bigeragezo ko nzi abantu nkamwe bakunda guhura n'ibigeragezo bitandukanye cyane nuko abakinyi ba film usanga abantu n'ibigeragezo byaba bakunda bagira ikibazo ibyo bigeragezo ntabwo bigushikira. Niba bigushikira ni gute ubitsinda cyane nawe uri muri babandi uri muri babandi bacha avuga ati none njya yizanye noyireka igasubira inyuma kweli. Imana igufashe mimi ibyo bintu icyo kibazo kimbaje sinumvise n'ikibazo ahubwo numvise ngo njya yizanye. Icyo cyo nicyo wumvise sha wumvise icyo washaka kumva nakubajije ngo siko kuri kuko intambara papa umukinyi w'amareresi akiri muto ese nta bigeragezo uhura nabyo by'abakobwa by'abagore I don't know ndazi ko impamvu mbikubajije riyo nuko nzi biba uhura n'ivy'abagabo reka aho hantu twari kuhatera si cyo kintu nashatse kuvuga. Impamvu ngikubajije gutya riyo nuko ikose ibigeragezo nk'ibyo birakunda kuba sibyo. Nashatse kugira ngo ubwira abagukurikiye niba biba nigiki wohanura ababiguteza donc kuko abagukunda rega nyine ko barakuraba ukuri kwabyo. Mufise ko ari umupapa nanje kera sinanzi ko ari umupapa. Murabona ko arakajene aracyari muto cyane. Mimi ariko arabahenda ndi umupapa ashaje nabo baravyibode yego erega istijyanyo irahindura umuntu urumva bivuga ngo nta hamwe habura intambara siko ndi umuseneyasti oya gusa ndamenye ingene nitwara hama ikindi kintu waba umupapa waba umusore yongese uyifise ubuyifise sivyo ntabwo baba baje kutugerageza ntabwo no tumenye yuko twebwe nyene kwimenya uri utegezwa kwimenya ukamenya naho ushaka n'ubutumwa ushaka kujako kuko mimi nawe umusayasi kandi uri umukobwa mwiza sivyo nimba bose baciye bazi kavuga ngo ninjya yizanye nk'emu mbi ikuvemo hama kugira ngo tubigire ni bimwe nababwira ati ni kudusengera kuko nivyo duhura na benshi kandi natwe tugerageza benshi ariko Imana ikamenya ingene ibidukingira. Amen. Amina. Buriya yanyishuye neza. Okay, wanyishuye. Imana igumugisha. Mbazi icyo ushaka. Bariko wanyishuye nuko nyene bumvise abona barije bumvise. Ibigeragezo hari abantu bakunda kubwira ngo kubera ko uri umukinyi wa film nimba uri umuhungu cyo bisigura ko uca ugenda n'abakobwa abagore ibintu byose nimba uri umukobwa bagaca baza ngo uri umuntu utagira indero ariko nyene Lionel yabahaye inyishu nziza. Buriya umuntu wese ni ukwimenya kandi nta kazi na kamwe umuntu atageragerezwamo nuko nyene
Yeah. nta namwe umuntu atageragerezwa nibwo uba uri muri biro kanaka nibwo uri hehe urashaka kugeragezwa bisigura ngo kugira ngo ushobore gutsinda ivyo bintu imenye uwo uri we ni gute ngomba kwitwara mu kazi kose n'abandimwo aho n'abandi hose ni gute ngomba kwitwara abakinyi ba film muri filime siho honyene habigerageza ahantu hariho hose harabigerageza niyo tugushimire cyane murakoze mani bahezagiye ni iki worangiza ubwira abagukurikiye ndabakunda cyane natwe turabakunda cyane nibaza ko n'undi munsi twagutumiye muri Ndufacom TV uzotwitaba ash uko mubishaka uri umupapa mwiza Imana iguhe umugisha amen ufise amaso meza urakoze mwamvise vyabigaragaza ivyo na Beri zarabizi Beri ndagutahiye madamu wanda mukunda cyane urabimwibwirira arabizi none mbiyobwira kugira ngo nawe bimenye nanje ndagukunda oya urakoze so ntimugire ikibazo mimi yarakumbuye kwagitinga hamwe na Lionel ntimugire ikibazo ndabakunda cyane bye bye ciao